icyakarinda kiramvuge chibiri nifunorankura Yesu yatubwiye ngo anatuza kuti uko byari biri mu minsi ya Nowa umwe zinari mu matsiko ya niko bizomukunza k'umwana w'umuntu ibiriko biraba kino gihe ibibera muri ino si bitwereka ko Yesu agiranze hari ibintu byinshi hari amakuru menshi hari ibintu bibi biriko birabera mu isi bituma mu mutima tutahura ngo Yesu agiye kuza Yesu araje vuba kubera yuko iki gihe cya Nowa umwitwarariko w'abantu wari ukurya no kunywa wari ukurongora ibyo nibyo barimwo imyanya yabo yose ubwenge bwabo bwose bwiyumvira iby'umuhero wabo wari ugiye kuza ari wo mwuzure ntacyo babyibazako. Bene data, kino gihe cyacu igihe kibi yaba nari mfise umwanya nari kwereka ishengero kino gihe nari kibi ariko akora ibikorwa byinshi abantu muri iki gihe ntibakigira umwanya w'Imana ibyiyumviro byabo ntibikiri ku Mana imyitwariko yabo ibipfa mu bugingo Imana ifise ikibanza gito. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira bari kumenya yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Ukugora kwa bino bihe guhagazeko abantu benshi bari mu ishengero ry'Imana batanze Imana nyine ishengero bari mu gikorwa cy'Imana ariko barakora mugabo batanze na nyine Imana. Nagira ndakwifurize muri iki gihe turimo wongere wikangure Yesu agiye kuza naho ari ugusamara naho abantu babyibagiye naho umenga isi igiye kubandanya ibaho turi ku muhero. Yesu agiye kuza kugaruka kwa Yesu kuratwegereje igihe kimwe nariko ndavuga ubutumwa mbona Imana iranyeretse yabwiyerekwa mbona abadayimoni benshi bazikurutse baje mu isi. Abo badayimoni mu kanya mbona abantu benshi bagenda bunamitse amaso yabo batundamuka ngo barabe hejuru. Hanyuma numva birambabaje ariko Imana ikirambarira ngo aba badayimoni n'abazikurutse kugira ngo bibagize ishengero iby'urugendo rwaryo rwo kuja mu ijuru. Imana ikirambarira ngo genda umbwirire ishengero yuko iwabo waryo ari mu ijuru. Bakundwa, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni mu ijuru. Haleluya, iwacu saha mu isi. Isi iramaze kutwereka ko atari iwacu, isi iramaze kutwereka ko itadukeneye. Hano mu isi tuhabonera ibintu biturusha kandi bitubabaza. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana yongere yunamura amaso yawe umva uyavane mu isi wongere urabe mu ijuru. Imana ikugirire neza. Naho hari ibintu aho mu isi biriko biratuma abantu bibagira Imana, twebwe iwacu ni mu ijuru. Ivyerekana biri muri kino gihe bitwereka ko Yesu agiranze. Niba abagabo barongora abandi bagabo, niba abagore barongora abagore, niba abagabo barongora ibikoko, niba abantu ariko barondera
ibimenyetso bibi bitwereka ko Yesu ari hafi, ari ku irembo. Ndagira mbwira umuntu wese aho uri, ibyo uri kurakora, iyi si turimwo, ubyumva cyangwa utabyumva, yamaze kutugaragariza yuko Yesu araje kandi ari hafi. Yesu agukangure, Yesu akubyure. Birashoboka kuri mu ntambara, birashoboka kuri mu bibazo, ntibiguce intege. Unagura amaso yawe uyahange Yesu. Arashoboye kugutabara kandi akakongera n'inkomezi. Imana igusange kandi ugire neza. Icya gatatu nagira mvuge nuko twasomye amajambo ababaje. Bamwe bazokumva inzamba, abandi ntibumva inzamba. Twasomye ngo abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe, umwe azocanwa uwundi arekwe. Abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azocanwa uwundi arekwe. Reka mbabwire shenge ry'Imana, hari abantu turi kumwe, twicaranye, dusengana, dukora ibikorwa byabo tudahaye tuja hamwe. Hari abantu turirimbana, hari abantu dukora ibikorwa by'Imana. Ndakwifuriza Imana izikugirire neza. Nzamba niyavuga uzuyumve nawe, kuko ikintu gitera ubwoba hariho abatazoyumva. Imana yarambariye umunsi umwe niko ndasenga, ngo nagiye ahantu ho muri mwemu, ndoye muri mwemu mbona igitabo kininiya. Ico gitabo canga batu baragifise, mbega mbonera nakana nakabarimwo, ayambariye ngo bo ntabarimwo. Ayo mazina niyagumye mu bwenge bwanje ngo ndayibuke, hama ndamubaza nti nakabarimwo, ayambariye ngo nawe ntawurimwo. Hanyuma aca arambarira ngo genda ubwire abari mw'isi ko hari abantu benshi amazina yabo azwi mu mashengero yabo, bari kwino mw'ijuru ayo mazina tutayazi. Ngo benshi cyandumva ndakangutse amariye ngo benshi, ariko aca amajambo y'Imatayo 21 kubandanya mu 23 aravuga ngo benshi ngo bazobwira kuri wa munsi ntitwarira twanywera ku meza yawe, ntitwasenda abadayimoni, ntitwakora ibitangaza mu izina ryawe, ngo azobashinjibura. Ngo mviraho mwabakora ibiziramwe, sinigeze ndabamenya. Bakundwa, nimba turi hano muze tuje mu ijuru. Bakundwa, nimba turi hano twitegure guhura na Yesu. Bene data, iyi nzambi izovuga, kandi utwizeye Yesu nagukeka azogaruka. Haleluya, haleluya, azogaruka. Ndakwifurije aho inzambi izovugira nawe uzoyumve. Tugira uburuhe bwinshi, turwana intambara nyinshi, duhura n'ibibazo, turaruha, turahura n'amagorwa. Imana izoduha ijuru, Imana izokugirira neza. Nama niyumvira kuva ndose ayo majambo naribajije,
zira uravyihoba dukora mw'isi nchito zo mutima uravyumuruho tugira ameretima to kandi tugategerezwa kubisiga iponzo timasiya tukagenda tukavaho tiye na tisia hari naho usanga biciye biribwa n'abatabiruhiye bena ndeba matya turavye ibyago twaducamwo wana mavuto yo mutima n'uruhe tugira imazunzo hanyuma bikaca biherera ngaho ipozisira pamela nibutse ibikorwa vy'Imana dukora kila nchito ya ivyo twaheze ibikorwa c'Imana tinasiya muga